ku isoko Madame Yabera yasa n'awagiye gusuma imodoka ari murayibona ku isoko turaturiya ibintu badusumira ubu ndacafise amakenga sinumva tugiye sinumva bigemere gute mugabo nabwiye yuko intambwe ku yindi ngoma ndabahereza basumye ibintu byinshi ko barashika muri bya biseke navuga ko bigaragara ubu tuje kugiye gende vyuzuye nakuja kujibarutsa mtoto wangu nakuja kufanya nini nakuja kujibarutsa mtoto wangu kujibarutsa mtoto wako rafiki yangu ico ni Kiswahili kujibarutsa kumujibarutsa uje kwibarusa umwana wawe mu Kirundi ciza aho renshi numva niyo tugiye kabisa tuje kwa Fanny Lavine voilà uvuga ni haje aho twamaze gushobora amakuru nari mfise n'abakunzi ba G-Voice barigera bambona nje kwa Fanny none bari bwagire bambona kabisa neza de turashitsire mu rugo mama yake rero namuona kwa acha reka manze nume ego nuko kuba waratinze gushika benshi bashavuga ati ni wari kuba mu bambere boshitse kuza kuraba ikibondo mugabo uje inyuma y'imisi ingahe bone bivuze iki je nibaza ko ibintu bijanye no kwibarutsa samahiganwa uja kivyara ni fresh ujaheze umunsi ni fresh ujaheze indwi ni fresh ujaheze ukwezi ni fresh igikuru no kumushikako ukamuhemba tu kabisa aho bihuriye n'imisi nta buhiganwa burimo mwiriwe muratanze mwiriwe moyawe mwiriwe neza Wirwa mwamuroga murogera ubusa kwimana iguma yihezagiriye guess nuko wakoze wa G-Voice Media umeze neza je ndashima kabisa ndi muhonda marembo no musi nta birenze byinshi murabizi neza ko mu mico y'Ikirundi ibonye umuntu w'umushinga nta yacumisemwo ikostime nkiyi ubuzi neza yuko agiye kuvuga ijambo agiye kwitaba urubanza neza turi mu rugo kwa Mutama Abenduwaye biseke ngiye ko rategurwa tuzi ngo tugire tuganehe ariko je nkunyarusa ko wanyu mpera ibintu bwina kugira ngo ndabiza gushika bimeze neza ariko aravyitegura we nyine ubwiwe himself akabitegura ariko biracagaraga ngo duhaba tugiye muri ibiseke biri vide cyangwa bimeze gute kwashika batara aho yatimwe ni mujari ndani marabi ndani yabo chabaza kuvuga ngo gukozanya bibi oya banza agakabuka meze neza rero kabisa kuberwa nka kose na cyane cyane urabizo ko atari byo wizwa nkuko bisanzwe kuva hasi gushaka hejuru ikirato kizimbye cyane bacita bukare bashuduga hejuru kwitisi nziza cyane n'ishati ni costume ya bien ndiko ndimva ati tugiye kuvuga ijambo hehe turisigatu nibaze ko ubu baba wihuse ko bibona ko dushize ibiseke bigaragara rero byiza ko ari nziza hano mana nazo kaje nkava hamuke mu kubita inkoni kujana natwe ico biva oya aciye bivuze nubwo baba hari muri gahunda urakwigwa wewe gumana nazo cyane nazo abiyo duca byose umanye natwe umwanya kumanya cyane nuko maka dushitse iyo tugiye habi kazi yabo eza kuri bino biseke n'ahantu abona ngene shema yaje yatagase ko yaje yatagase by'ubumesho izi style hama ngo bagiye habi reka kubadi oni buti we yego umeze neza kwanza agenda guhepore kwanza nubwa mbere tugira kuva wakagira isanganya Imana yarakinze amen kabisa yarahabaye ubu ngo byarasobanutse buri ndege nk'uri abisi zigiye kumusagasha
abashize mu Burundi cyasukuntu tuvuze dushama kama kukazo ari nangorane biba byemye nyene biremewe ko kapya nyera ibintu bikagenda neza mutama aranyirusako wewe nk'umunyarusako mugenzi wanjye utaze kurya umuntu ariko ndabaza ati none izi nyambaro kubona giheko namuze bafatanyemwo kitwe twagiye na mahoro kwe ahantu tugiye urumva jewe ni papa hano benshi babizi n'abatabizi rero kubera kuri igendana je kumufuka mu nteke kandi sinodenda guza papa ngo nemvye ngo tugiye nawe iyo tuja ngo sinza nawe uri nkateje yambiye ngo ngo tugende nuko yizeye umuvye yaraje mwangu ahubwo bibaye ngo makabagiye ahantu habi ni mpaka tujana aho hantu habi kugira ngo tuze kumufasha basaze tuzifunge twese kabisa nuko akunzi wa G5 Media gumana nanje ngenda bereka ingene myiteguro yose igenda ndababwira niyo tugiye je ndabakurikira narosa honja ndafata kwipine lakini twende tu gihe ko afise imodoka ngiyi haina shida none ngiyi arakambarasha ariko abantu marose miduha ko kweke udukontaye buce mutuge namuzenga kagaha abantu arishana bambaye konaki ngaha kwiyemera nanye niko rero kwa ndakubaza wewe mwandi hano ushiko nakini wishiri nukagendo yicaye ngakutobora kuruzi mu mufuko none akakantu umuntu agakoze ni kirofu oya akagakoze ngira ucuta mu mufuko ese urufunguruzo rutaye mu mufuko numva ko kwegera umwanya rugatakara cyane bakora mutaye ibintu nk'ibi uterera hari no gatakintu hokora umunyeshari ngo nyana tagitora amasa imisi yose muramubona umuntu afite akamodoka kagafunze kugira ngo pa acacomeka ngati mbega nanye nzoka ronka aba nta naho norushi mani gufana zoro nk'imodoka warahindira inama wajesha shira hejuru gucya utazosanga wewe ugishira ku imodoka banye nuko Imana ivuga ati banzu impunzu zizoja mu iyo modoka ngabona mengo umuyitengo je muzu zoje nta ni sentire nshirako kubera ko nyene nta gahunda ngira ngo ndabona ntibirasobanuka kuko ari nyuma ya kamera no kutamubona yambaye impunzu zimwe zitwa zose nigaye ngo zimeze nk'iza Senegal iyo muri Senegal ndaki tugiye ku musigiti kumviriza yuko Uwiteka imiheza gaza gusubira kuduha na mama yake hariya muramubona ma ari kumwe na Giheko Junior Giheko Junior Mauja ahantu tugiye urubaza tugiye amenge naberewe mani ahantu tugiye jewe nta muntu umwe arimo aho baho baje ngende bakurira gose ndakwije mu mutwe nambayo reka dushika abakira abashisa bababwiye ati mwese mwinjira ngeshikire uti ugiye gasha wapi wese ubira inyuma ubona usa nabandi ariko nuko imyiteguro imeze fresh ndakeka neza sasa mama yake biseke biragaragara hino mimi nakusubiri wewe nabashinga ntaye bari kuzuza biseke vraiment niba nakusubiri wewe fanya mpango okay isekese uraza kureba ukuntu biba vyuzuriramo ni vya bindi vyo tuntuzenya vyo dusungura ati we shiraho hamufunga amaso za gusanga ibintu vy'iyujuje we nawugiye kumana nanje bene dati reka ngabanya amajambo menshi ntabwo yica akazi nirabiye ingene ibintu bigenda madamu Giheko madamu Giheko madamu Giheko atinya kamera ingo Jakunaniye kuza wewe madamu Giheko badida we yoshana kuyica ahubwo ibi nabona vraiment i content hapana uyu nguyu madamu Giheko kumeze neza kama kawa kama dawa ndio twagiye kabisa tugende ni fresh ya Mungu alizagira naenda kwao na sisi naenda hapa naragiye wao
Bageye banyicesha abasindosubirayo nabishanye ni babi. Iyo barakwicisha banyicishije umusosi reka ndofana yo. Bicana neza. Umusosi. Iyo byita yuko Yesu agira neza. Bimwe bavuga ati Imana ikamya kageze yateguye kandi uvomamwe. Nanzi ko vrem. Ona inyuma y'ikisanga cyahabaye ngiyi nyuka. Ingendeshwa sha mu gisagara. Gihe ko atawatoa roho kabisa. Wavuze ko atamuzi. Sawa. Wavuze ko atakuzi. Sha tuzora ko uzomenya undi mbere y'undi. Yes nuko urugendo kwa rwatanguye neza gihe ko mu ngendeshwa yiwe Abel nawe akaba ko basohore nawe yiwe nga kugira ngo dufatanye urugendo niko bimeze jewe muragumana nanje ngoma ndabahereza ama content uko agenda yose filme ndundi rari habene data filme ndundi rari hanema abasaza bafise imiduga gusanzwe twishanga tuvuga ngo filme ngo nta mafaranga arimo filme ngo nta kiniki kweli uri siri Yes nuko neza tugeze aho bagire basomere ibintu bashira mu biseke byabo turi ku isoko ndame yabera yasa n'awagiye gusuma imodoka ari murayibona ku isoko turaturiya ibintu badusumira ubu ndacafise amakenga sinzi ngo tugiye sinzi ngo bigemere gute mugabo abwiye ko intambwe ku yindi ngoma ndabahereza cyana pigayemo kabisa shindo kinyuka cyumusaza murakibona kinyuka cyumusaza Yes nuko ngaba baravuye mu isoko bavuye gusoma rero ibyo tugomba tujane like mubibona zigo hii gusoma bakora ashiramo ibyo bavuye gusoma murabibona and then ibintu byinshi attention basomye ibintu byinshi barashika muri bya biseke navuga ko bigaragara ubu tuje kugiye gende byuzuye nkuko mubibona makuru yose je ngoma ndabaheretse umwanya ku mwanya mwe musijali
Gazaga akafata content amaroche Jera herutse mvuga kibise kibigaragara urebe iruzu undemeye ko tugiye ahantu heza kabisa kandi ahantu ngenda ndabona maya turaza kurya umurundi abugemuriye imisosi amara gasanga ntamutegure ngo ni ngorane ariko ubu ndemeye hasigaye ko miya gusa tubijanye he tugiye gusohora nde ese bwo umuntu agize mariage tugiye gutwikurura canke niyaye mariage yawe yaraheranye yiwanje yarahombye kabisa yahombye tugeze kwa padiri ubwo rayobeka yambwiye ati genda byanze ntavyo nemeye abonye umuganda mu tugiye gukora iyi beje nzotera inda y'umukobwa mugiye kuraba umuntu muzoshiga mu mago ntagisigaye turacuzuza ingemye nakwisondeka mu muryango kwa bere ubona nkwayo bari content muyindi nokira kudapfa ahubwo nawe waba utomboye ngumameze ati ngangaramati umukamera we ntukupe nawe ukajya muri kamera sinotse nako si we ntukupe kubera kino ni ibune tukohebera agasimbo kamwe reba bitereke mu gasimbo kamwe gusa fata ico gishiremo ngaho ushire mu gasimbo kamwe nikoje abona aho nikagufa ari kubera iki kitajana kagiye mucabongiza mu gitoro ane kugira muri hayimire myiza oya bampa iyisi ana ujya ngaho umuntu umwe naza kuja mu mabuye urajako okay kubikira rero uyu mwaha ubundi jabirekera hari bingahe kurekera aho ariko ni mugari ibindi rashaka kuzimbere nimbo ni gusa umuceri je ni badakumene oya kubera uri security kubera n'ututumu twace turenza n'ibyo nimufunikire rero muhamwe duterure nawe
neza neza twashitse ngo aho tugiye jewe sinzi ngo ni kwande mugabo urabona ko timu yamaze kuba nini ko twavuye muhera twe twashitse twagiye twatura abandi mu nzira urugendo rwari rurerure ariko nyene ni mu muji Tajiri tumefika sasa hapa tumefika hapa ndio tumefika hapa mimi nimekwambia njoo nyumba yangu nikufikishe neza neza renga ni hapa sasa kabla mimi sijaingia sinje mu bintu ntazi tuje mu biki bimeze gute unajua hapa unajua kitu nakuja kufanya hapa ndio mimi nakuja kujibarutsa mtoto wangu hapa nakuja kufanya nini nakuja kujibarutsa mtoto wangu kujibarutsa mtoto wako rafiki yangu ico ni Kiswahili kujibarutsa kumujibarutsa kumujibarutsa uje kwibarusa umwana wawe mu Kirundi ciza aho renshi numva niyo tugiye kabisa tuje kwa Fanny Lavine voilà uvuga ni haje aho twamaze gushobora amakuru nari mfise n'abakunzi ba G5 barigira bambona nje kwa Fanny none ntibari ukagire bambona kabisa neza neza de turashitsire mu rugo mama yake leo namuona kwa acha reka manze nume ego nuko kuba waratinze gushika benshi bashavuga ati ni wari kuba mu bambere boshitse kuza kuraba ikibondo mugabo uje inyuma y'imisi ingahe bino bivuze iki je nibaza ko mu bintu bijanye no kwibarutsa samahiganwa uja kivyara ni fresh ujaheze umunsi ni fresh ujaheze indwi ni fresh ujaheze ukwezi ni fresh igikuru no kumushikako ukamuhemba tu kabisa aho bihuriye n'imisi nta buhiganwa burimo gusa rero ikindi kintu mutamenye nuko ni abantu bambere babonye umwana wafana ariko kandi akivyara yaciye ambarira ati ndaruhutse ukaburi bwakeye mu gitondo ndakuraba umwana ukaburi no mu bantu bambere babesha abandi yuko yibarutse kandi yibarutse imyaka mwaradutuburiyeja kira gihe nyine nanje nabiguyemo bari tubeshe mgo Imana imbabarira kandi ace ndabifuza byamaze ku mwanya urumera ibaze ko mwatubwiye ngo aribarutse kumbe yaramaze iminsi yibarutse akage tubwa irabo twabivuze yamaze kwibaruka gihe ko yari yabivuze yaravuze bana makuru yihuta ko tureka hasi ko gihe ko nkeye kumenya impamvu niyo mpamvu yitwa gihe uko gihe ko yashike ibyamurane kubika ibanga gihe ko yaje kuri start acavuga ngo kuri uno mwanya nyene tuvuga yego fana ari kariba kaza bisigura gihe impamvu fana yibaruka wasabwigeza ibanga mugenzi wawe akakanya ngo fana ari kariba bafite umwana fana cyo transika rwaberi urumva akakano aberi ni papa urumva jewe petit frère niyo kanyene ntavyumva ngo umwana wafane twaze ko ruwaberi asigura ko kanu udateranye urugo ngo dushike mu yaro atama ko kwaberi umeze fresh nta ngorane zawo kabisa reka rero twakiri none batwakira ahubwo tudodore tubamagare baze bakira ibyo tuza ibintu by'amasirikirizo ntibazuza ko twaje abo dodora ahubwo babone ko twaje ndio sawa bona bo imengo haruguru fiko meze neza sava bite naona musi washitse kwa Fanny bana nje kuraba bitewe gucubitsa none urabite kuraba umuvyeyi kwera uze kuraba umuvyeyi kandi uze kuraba umwana wawe umwana wa mbere n'umwana wawe kabisa acha tufikire kadushike nuko kunza G5 Media nuko dushise mu rugo kwa Fanny Lavine Naraske fiko mubona niwe twakiriye uyu abasa no munategeje mwadategereje nteko mu fesi niyo bari mama oya twatora mu kijiga twamweraze ku bitora fiko afite ko ari ibintu tuzanye byasabaze tubiba ntabwo twakwinjira imbere yazo baze tubiba tubaye ibiseke hano dara
uze kugakata nako nabonye bo bakabanze muyiri ahubwo bamurabitora ngaha muyiriwe muce muririmba akantu nene nuja mudamu nawe kana muheza we nene ana eza we nene ana ena we mama muyiriwe 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 muratanze muyiriwe moyawe muyiriwe neza kandi twavuze no wari seri umve idari karagi sangu tonde kajya basi tonde kajya imbere y'umuryango basi tonde kajya baza tondekaho ari ibindi ngaha oya kare mocha muhanwa ahubwo Kenyere igitenge candare gikore kubiti yewe ni cyangoye nabwiye ko byaheze biga byaraheze tubarindire gato itaza kutuzarikiritse Figo nigute none be Figo nurarongo nari ndongore kubera amurindiriye bakuronsa ega razi nawe none Fiko ntazigezwe ibigezweho na diaspora baza bagaturongora Figo nizurindiriye mu bakurongo neza kurongora ese ni competition kurongora cyo munyaraje ya nta mwanya bifitiye nawe biraye ugacari umwana nturaje Zemba nabarengeranye namuze gusubira ndamaze nyine film imyaka 2 basi oya ashaho oya nanurongoye bakubwiye ko ushaka gukina film uganza zogucanga jewe sikonda bafite ni nko kubaka inzu jendi nk'inzu rero umugore wanjye uzoshikiramo ndacari ko nkiko ndashiramo kiri uri kurubaka itafari duzi itafari kugira ngo umugore azosanga imeze fresh Jesse ngo badufote turi